Basi ukisikia sauti hii basi ujue umesikia sauti ya Simba from City, yani mnyia matoka kusini. Ndagutumira kana subscribe rero nimba utari bwa kana subscribe kuri Eric Burundi TV kugira ngo wame uronka update ya news atandukanye haba muri sport news kana handi. N'umunsi rero ihiganwa rya Premier League rirabandanya aho indwi yatanguye ku munsi wejo aho imigwi ishika kuri 4 yashoboye guhura aho ahabaye igitangaza kuri Noir the Fighters aho yashoboye gutsinda ibitego indwi, novuga ati ibitego indwi, aho igitego ca mbere cyashoboye kwinjizwa na Abdi ku munota wa kabiri, hama ku munota wa 17 Nicolas ashira ikindi gitego ku munota wa 25, Keita nawe arafunga ikindi gitego, hama ku munota 37 Saidi Fatak nawe aratsinda ikindi gitego, hama ku munota wa 43 Abdi yaciye yongera ashirayo ikindi gitego. Ku ruhande wa Burundi Sport Dynamic ku munota 48 niho Salim yashoboye kugombora igitego kimwe, aho bari bavuye mu buruhuko, nubwo ati baravuye muri pause bagarutse, ahama umukinyi nka Stefan ku munota 70 nawe yaciye yinjiza ikindi gitego, hama igitego cindwi cyashoboye kwinjizwa na Abdi Latif. Novuga yuko equipe Egenwari ku munsi wejo yaramutse yanditse amateka ku yindi ishusho yo gutsinda ibitego indwi kuri kimwe. Reka tubandanye n'iyindi migwi yashoboye gukina hamwe n'iyindi ishobora gukina no munsi n'iyindi zokina ku munsi wejo. Bereye kuri stade urunani, novuga yuko hama ku munsi wa n'umunsi ni Muzinga FC hamwe na Garage Express biza guhura isaha 9, hama ku munsi wa Mungu aho hazohura imigwi nka Ngozi City izohura na Rukinzo FC kuri stade Urukundo. Vision FC isaha 7 nayo izohura na Message Ngozi. Novuga ko na Vitaro FC nayo izoshobora guhura na Olympique Star, hama Flambeau du Centre nayo izohura na Kayanza United ya Milito Edouard. Novuga ni ku munsi wejo kuri stade Ingoma. Hama uko niko urutonde ruhagaze. Novuga yuko nzoguma ndaba updates, nimba utarakana subscribe kugira ngo uzome bironkana update yihino muri Premier League hamwe n'izindi hino. Mbe ubona bihagaze gute? Flambeau du Centre na Kayanza United n'urukino rumwe rudasanzwe ruzobera kuri Ingoma Stadium Igitega. Novuga yuko abafana benshi cyangwa abantu benshi bariteze kubona resulta zizova muri ugo rukino inyuma ya Noir the Fighters kuba yatsinze Burundi Sport Dynamic ibitego indwi kuri kimwe. Mbe wewe ubibona gute? Mbe ino Premier League yuno mwaka ku ruhande rwawe ubona ihagaze gute? Mbe igikombe kizova gitahukana equipe iyahe? Ndagusavye usige commentaire yawe aho munsi kugira twumve ingene wavyakiriye. Yarije Simba from City intare yo mu manuko. Ndagukunda cyane.